Ni byiza kuri ukurikiye ni Black TV nizera ko umeze neza cyane twe tumeze neza utameze neza ubwo twifuriza kubana nyugubwa neza cyane. Nitwa Ngabiriyimana Lionel Pablo ndi kumwe na Obi Albert kazi nk'ibisanzwe nyuma ya kamera. Iyi ni Black TV ubwo rero turi kumugumya turi kuraba amakuru equipe nationale mu rukino rwa volleyball niko muko murayibona. Ubwo rero turaza kumenya byinshi cyane biriko biritegurirwa mu mupira w'amaboko volleyball ndetse cyane cyane muri Federation Burundaise de Volleyball. Ubwo mugumane natwe rero turaza kuba tuganira n'abarimwo ariko baritegura tumva icyo yuko baritegura muri rusange equipe nationale yifuza kugera hehe ne yifuza gufata urugendo maza kumenya byinshi cyane rero mugumane natwe ubwo abakunzi ba volleyball tatumiriye kuza kubana natwe biraza kugenda neza cyane. Turi kumwe rero umwe mu barongoye igisata cyo gutanga amakuru mu cyangwa cy'umupira w'amaboko volleyball mu Burundi muramutse natwidondore tubwiye n'ibiko birabera aho tumusanze ku kibuga ko tubonye imigwi iri kiritera nko muko murayibona nawe. Nitwa Lanka Dashaka nkaba njejwe igisata cyo kumenyesha amakuru muri volleyball mu Burundi. Mubibona aho inyuma yanje hariko haritegura equipe nationale y'abakobwa batarenza imyaka 20 aho bazokwitabira ihiganwa rya championnat d'Afrique des Nations volleyball y'abatarenza imyaka 20 izobera mu gihugu ca Cameroon. Iyi equipe nationale y'abakobwa izofata urugendo itariki imwe ukwezi k'umunani azoba ari ku munsi wa gatanu. Championnat izotangura itariki 4 gushika itariki 13 z'ukwezi k'umunani. Oya ni equipe y'abakobwa izoserukira igihugu nkuko mubibona. Hariho coach principal Daniel. Icegera ciwe akaba ari jewe nyene. Ibikorwa bihari muri Federation Burundaise de Volleyball vya kano kanya mu minsi iri imbere mike cyane nta bindi bikorwa bihari. Ego hari equipe nationale ya beach volley y'abana batarenza imyaka 18 nabo nyene bariko baritegura guserukira igihugu kazoba ari mu gihugu ca Nigeria. Bazofata urugendo ejo ku munsi wa kane tariki 31 z'ukwezi kw'indwi aho bazoja hamwe n'ibindi bihugu kugira baserukire igihugu cacu n'ico gisata ca beach volley imyaka iri munsi ya 18. Haramaze gusohoka amazina azogenda ni bandi bazorijanwa n'abandi abamenyereza cyane abamenyereza hariho coach Innocent. Innocent iradukunda. Innocent iradukunda mu bahungu na Annette. Abakinyi n'abazogenda abakinyi bazogenda hariho imigwi ibiri ku ruhande rw'abahungu n'imigwi ibiri ku ruhande rw'abakobwa. Tukabamenyesha yuko iyo migwi ariyo yabaye iya mbere mu higanwa duheruka kugira hano mu gihugu cacu Circuit National de Beach Volley aho iyo migwi abashoboye kuba ba mbere aribo bazoseruka bagaserukira. Yese nuko turi kumwe kandi rero n'umumenyereza mukuru wa equipe ya volleyball y'abakiri bato ikinira kwisima ubwo nawe tumwikaza n'ukidondore. Ubwo murakoze kwa kanya mu mpaye. Nitwa Kabura Daniel nkaba n'umumenyereza niveau 2 international. Nkaba nateye iteka yuko bampa umugwi w'abana munsi imyaka munsi 20 kandi amenyereza bazoje mu higanwa muri Cameroon. Bamaze hafi ukwezi tukama entraînement ndizera yuko ibikorwa twakoze yuko amahiganwa bazojamwo bazobyitwaramo neza ndabyizera. Aba bana bari munsi y'imyaka ingahe? Nabana imyaka munsi ya 20. Ubwo urwego rwabo rubatanga ikizere rumeze gute uko n'abana bakiri bato nibo kazoza kejo ka volleyball yo mu Burundi. Ubwo iyo imigwi nk'iyi y'abana batoya batanga amahiganwa biratanga ikizere kuko ubu bari munsi y'imyaka 20 hari andi mahiganwa y'abasenyo batanguye amahiganwa bakiri bato bizotuma urwego rwa senior bazamaze kumenyera amahiganwa bafite experience. Twizera yuko muri ico gihe
tuba dufise umugwi mwiza. turi kumwe rero na Kizigenza wa equipe nationale nkuko tumumenye ko ari yitegura nabo nawe ari hano kugira ngo atuganirire uko muri groupe bameze katumuye ikaza turamutse nawe. Murakoze cyane. Jewe amazina yanje ni Irene Sengimana, bakaba barangomwe kuba kapiteni kugira ngo basirukire kuba goye canke ni mutundi jewe na equipe. Twebwe imyiteguro yacu ukwezi kuraheze no munsi kwa umunsi wa nyuma twitegura tukaba turangiza no munsi tukaba tuzogenda tariki imwe vendredi. Jewe muri equipe wacu kuko tumaze imisi dukora mu myiteguro birameze neza, aho dukosa aho bukeye bati ejo byagenze ukuri reka tukosore tukakosora kubera umva tuba dufise iyindi minsi byaratworoheye cyane kwitegura bikwiye. Twizeye yuko bizogenda neza cyane nkuko tubiyumvira. Irobwo rugero mwitegure neza ko abatari bake babakuru banyu ndetse n'abavyeyi n'abakunzi ba volleyball biteze byinshi kuri mwebwe ubwo nabo muriteguye cyane. Turiteguye ko twakoze twe turabona twiteguye. Muganira indani muri groupe bimeze gute, abakinyi bameze gute, munacari bato naza ko sikiera cyane mutanga usohoka muri equipe nationale y'abakiri bato, abakinyi muganira wumva bameze gute nka capitaine, wumva bimeze gute, bariteguriye bafite iyo mudu nze yo gufata rutemikirere berekeza hanze gusubira i Burundi? Yego bariteguye cyane, bakinya kubona irushanwa nyine izogenda nyamba bazoba nk'aba gatatu barabe nyine izogenda barabe aho barushwa canke barusha abandi. Muri yacu nyuma tugakora amaje tutashika kabati ejo tuzokora ibi. Nuko turi kumwe rero no umenyereza abakinyi bo mu giserukira gihugu inama mu rugamba mukino rwa volley beach y'abakiri bato cyane. Reka tumuramutse anatwidondora tubwire n'igikorwa bazojamo ku munsi w'ejo nko twavyumvise babivuga mu gisata cyo gutanga amakuru mu cyamye gupira amaboko wa volleyball mu Burundi. Ego murakoze cyane. Je nitwarira dukunda Innocent abantu umenyereza wa volley beach w'abana bakiri bato bo munsi y'imyaka 18 kuri kote y'abahungu, kote y'abadamu harundi turi kumwe ariko byose ni sawa. Nkuko mubivuze turiteguye urugendo ejo dushikana muri Abidjan muri Nigeria kurondera qualification ya mondial ya modo 18. Equipe yariteguye turindiriye ko umusaruro kandi nibaza ko bizogenda neza. Ubu tuvugana amagara yose ameze neza, bose barakomeye, nibaza ko atakibazo kandi byose biramaze kujya mu kurutonde. Nibaza ko ejo aho bukera atakibuza tujuka dufata urugendo ejo ku mugoroba. Kocha amazina azogenda ni bande? Urakoze cyane. Amazina azogenda abantu batari batamenyerewe cyane. Hari uwitwa Muriro, abitwa Dive ni ikipe zavuye i Burundi y'abahungu, abitwa Kibar Ardo ni ikipe nuba ikomoka mu Ijabe. Y'abakobwa hariho ikipe yo mu Buterere, ikipe yo mu hariya kwa Minani usanga bameze amenyereza cyane mu gisyo ningo tuhita. Ni nyizo ubwo ubaravye ubwo gwabo nk'umutekinisi cyangwa umuhinga ari kumwe nabo bana maranye imisi nabo bana akizere batanga ko barundi bakunda volley beach. Urakoze cyane, ikizere kirahari, nibaza ko zohore dushoboye naho twabana bakiri bato, niyo ntumbero federation yihaye, nibaza ko bizogenda neza ntabwo adufise. Nanje ndabaramukize cyane, nitwa Ndayikunda Annette, uko mwavyumvise nyoboye igisata c'abakenyezi muri volleyball mu Burundi bwose. Muri kano kanya singiye nk'ubuserukira ico gisata, ngiye nk'umumenyereza wa equipe nationale y'abana badakwiza imyaka 18 mu rukino rwa volleyball yo ku Musenyi. Uko mwavyumvise ubugira kandi tugiye guserukira mu gihugu ca Nigeria. Ego ca Nigeria niho tugiye kwerekeza ku munsi w'ejo aho bukera, aho duserukanye abakinyi abigeme n'abahungu. Abigeme 4 novuga 2 nkuko mubizi uwo mukino ukinwa 2. Equipe imwe igizwe no witwa Nshimirimana Ornera no witwa Mutamoriza Karene. Iyo ni equipe ya mbere, novuga ko ari ya mbere imwe. Equipe igira kabiri igizwe na Nshimirimana Nazareth ari kumwe no witwa Penelope Nihoribere. Nk'umumenyereza manyigiye ni nabo bana uratanga ikizere kimeze gute ku bakunzi ba volley beach? Ndavye uko twagerageje kwitegura nubwo akanya katubanye gato,
ndafise icizere n'ihumure muri jewe ndavye aho abana bagejeje gukora na cane cane ko ryari irya mbere ariko twashoboye gutanga ibishoboka kugira ngo abana bagende bajanye ico rico mu mutwe n'ico bagiye gukora muri urwo rukino rwa beach na cane cane ko bagiye kubibona irya mbere mu mahanga. Rero nobahumuriza kuko nta muntu agenda avuga ati ngiye koroherwa, nta n'ugenda avuga ati ngiye kunanirwa, ariko iyo ugiye mu rugamba ugenda uvuga ko ugiye kurwana koko. Yego. Nivyo, reka tubashimire cyane mu gisata c'abigeme, twe tubona amasorti menshi ariko bien sûr ko bariko barasohoka bishobora ico bifashije mu iterambere rya volleyball cyane mu gisata murongo c'abigeme. Kubona aka karyo nk'aka keza dushoboye kuronkaho imigwi y'abigeme ishobora guserukirwa mu mahanga, twebwe biraduha umunezero ntangere kandi bigatuma n'abari inyuma bagira icizere co gukora gusumba, kubera ko harya ukora ukagarukira ngaha burya abana bararaba bagasoma akabona ko vy'ukuri umenga ntaho tuva ntaho tuja, ariko aka karyo keza dushoboye kuronka turagashimiye ubushikiranganji bwatwiyumviriye ko bufatikanije na federasiyo yacu ya volleyball, turabibakengurukiye cyane kuko biduhaye icizere kandi ko tukiriho mu gisata c'abigeme kandi bakitwiyumvirako, kuko twari tumaze igihe kinini ayo mahirwe tudashobora kuyaronka mu ruhande rw'abigeme, ariko nako karyo dushiye turonka kugira ngo tubakengurukire twongera dutera intege abandi bana kugira ngo bibabere akarorero tugire ico tuzoshikako ejo haza. Nagomba ngire ko ndabamenyesha nk'uko musanzwe mubizi yuko hari higanwa izoba World Beach Pro Tour izoba itariki 20 z'ukwezi k'umunani. Ibikorwa vya federation ni byinshi cyane ku bakunzi rero ba volleyball, nashaka yuko mwoshigikira cyane kugira turabe yuko twoshobora guteza imbere